hezagira igihugu cawe mana hezagira umukuru w'igihugu hezagira umukuru w'ingabo mana hezagira abatware hezagira ingabo z'Uburundi zose aho ziva zikagera turi ingabo z'igihugu ngo cahezagiwe. Merci beaucoup, tubashimira cyane ubwa n'ibyishimo bidasanzwe à la santé kambwe à la presse kumwe n'umukameraman umwaka mwiza mushasha ku barundi bose ya n'inshuti z'Uburundi. Kabiri gatano indwi n'ibyishimo bidasanzwe n'umunezero bwa ugeretse kundi andi kumwe na Sailo Soja Boy ari kumwe n'abagenzi biwe. Reka maze mvuga nti umwaka mushasha mwiza ku bakunzi ba Bishop TV, ku bakunzi ba Sailo Soja Boy no ku bakunzi bacu ubu Burundi. Reka ngira manze mu nkunde manda mutse Sailo Soja Boy. Tumeze neza turashimira Uwiteka iteka nitekane ku barundi bose abene gihugu aho muri muva mukagera abari mu gihugu hagati n'abari inyuma y'igihugu. Imana ikomeze kubazigama kandi bahe umwaka mwiza mushasha muzowuronkemwo imigisha. Nico ndabipfurije na cyane cyane amahoro ku barundi bose aho muherereye. Nanje nkashashe ho manje nabwene umwaka mushasha mwiza. Angira kunifuza umwaka mushasha mwiza kandi n'abagenzi ba Sailo Soja Boy muri rusange. Ego natwe kwadukije no munsi turakengwa cyane gose kose bya bose bageze kuno munsi ari bazima harabagwaye haragize ingwani zitandukanye ariko kubwanje n'umuryango turi ngaha turakengwa cyane gose Imana ishimwe abwe icubahiro. Novuga n'umunezero ugeretse kundi kubona ko turahimbaza umwaka mushasha n'ibyishimo n'umunezero novuga na Sailo Soja Boy benshi bazi cyane nk'umuririmbyi aririmba indirimbo zihagize igihugu indirimbo z'urukundo ndetse n'ibindi bose ndabaramutse nawe. Taramukije cyane mushefu. Bo nagomba ndabashimire cyane nshimira n'Imana yadushikanye uno munsi. Dushimira Imana cyane yadushikanye uno munsi duhumeka umwuka w'abazima kuko ari benshi no munsi vraiment boba batashoboye gushika ngaha uno munsi abandi bari mu bitaro abandi bagwaye ariko twebwe Imana yatugiye ubuntu turi ngaha dushima Imana duhimbaza umunsi mukuru wa bonane. Ashimira Bishop TV yashitse ngaha ikadutera iteka nayo igahimbaza umwaka mushasha natwe ndabashimiye gose cyane. Ego ndanabishimira cyane baza ko mwese nk'abagenzi ba Sailo Soja Boy adukoranije kuno munsi twihimbaza umunsi mukuru udasanzwe turi ngirango twese tuje muri rusangi turimba karirimbo ka Sailo Soja Boy sobora kuba tuzisange duhuriza hamwe uci duterera boss hama abandi twitabiye. Ambo nagugoye gatoyi nagomba mbaze Sailo Soja Boy akaririmbo gatoya kiwe yaturongoyejemwo no munsi kugira ngo bariko duhimbazanye umwaka mushasha nawe Sailo Soja Boy tutagugoye gatoyi utubwira akaririmbo gatoya. Yeah, on camera this is Sailo Soja Boy, Sergeant Sengiyumva, artiste militaire burundais FDNB. So ndaryohewe cyane gose kuba ndi kumwe n'abagenzi fise ku mutima bakaba n'abakorege dusanzwe dukorana ndabahimbariwe cyane gose cyo kimwe nkuko mpimbariwe abandi barundi bose abene gihugu bose aho muva mukagera. Ama indirimbo zanje ndabizi yuko muzikunda muri beshi mpereye kuri mwebwe turi kumwe hari akaririmbo kavuga ati amahoro araryoha nakaririmbo kavuga ati amahoro araryoha. Nukuvuga igihe Yesu yari ku isi abafarizayo hari ibintu bariko baravuga bijanye n'amafaranga baramubwira ati Yesu arababwira ati ivya Sezari nuko mu bihe Sezari ivy'Imana mubirekera Imana. Nabo bashobora baramubwira ati udashaka amafaranga utegerezwa kubura umusazi. Rero nagire mbwire abene gihugu bose mbona mwebwe turi kumwe ubutari umukunzi w'amahoro ategerezwa kuba ari umusazi. Uyu munsi turaryohewe turishimye ku itarike irangiza umwaka mu gihugu cyacu kubera ko Imana yadufashije amahoro mu gihugu cyacu cy'u Burundi cy'amata n'ubuki Uburundi bwa Nyaburunga. So rero nimba ntabagoye wowe wese yoba azi iyo ndirimbo y'amahoro araryoha twafashanya kuyiririmba.
ego dusabe umwe nakaji umuntu afite ijwi riri romantike ninde unimwe umuntu afite ijwi riri romantike cyane ashobora ku ya bo jewe navuze menshi nagomba ariko turimba akaririmbo ko amahoro araryoha mugabo urumva je nashaka gumana nanje ariko reka dusabe Mr. Emery aturirimbire amahoro araryoha je naje ku karirimbo vraiment karandyohera cyane kuko ari ziri mu za mbere yatanguye gusohora ndazumva zirandyohera twagi imyaka 50 n'iyindi irarangiye abarundi twese twikukiye hari abagabo bicunja n'ijambo baharaniye amahoro baranayigura ugwa gasore ndadaye we mana warakoze kuturemera imvuga kuri nubwo basesa nkuyoze aribo bakavyonzi batigera barora natwe intwara miheto twama turikanuye tuzobagwanya bateshwe bate barundi bene wacu turi ngabo z'igihugu twahezagiwe bivuge munabisubire turi ngabo z'igihugu twahezagiwe amahoro araryoha amahoro araryoha amahoro araryoha araryoha bene wacu asumba amaronko none barundi bene wacu nimuze dufatane munda tubake igihugu cyacu unakare niwo mushinge w'iterambere Huyehe banyagihugu omwese hamwe nimuze dufumbatira amahoro otwiherewe onuhoraho umwe wese ahari akomeza amahoro mu gihugu cyacu haramba amahoro intwara miheto obariyemeje mu kurwanya akajagari ku isi yose o Centrafrica Somalia na Sudani tukanemera tukanigura n'Uburundi bwacu bwatibarutse hezagira igihugu cyawe mana hezagira umukuru w'igihugu hezagira umukuru w'ingabo mana hezagira abatware hezagira ingabo z'Uburundi zose aho ziva zikagera turi ingabo z'igihugu ngo cahezagiwe. Merci beaucoup tubashimira cyane ubwa n'ibyishimo bidasanzwe à la santé kambwe à la presse kumwe n'umukameraman umwaka mwiza mushasha ku barundi bose ya n'inshuti z'Uburundi zose ego mbega kamaze umwe muri mwebwe nka Sailo Soulja Boy umuzi nakaye kanobwa umukundira cyane mu bindi byose Soulja Boy Sailo uno munsi je ndamukunda cyane kuko n'ingabo y'igihugu abushitse n'umuririmbyi kandi adasanzwe. Sailo Soulja Boy hari ikintu kimwe ndamwibukira premièrement Sailo Soulja Boy yarakoze ikintu kidasanzwe ku ngabo y'igihugu yatanze amakaye mu kayanza Soulja Boy ndakubeshe ico ni kintu amashime cyane yakoze neza cyane kuno mwaka yarakoze byiza cyane yarafashije imfuvyi kugira abana basubire kwisubira kwishuri neza Soulja Boy harambe Soulja Boy mu ngabo ico ndakimushimira cyane na nk'umuntu azi Sailo Soulja Boy nakaye kandi bamubwira ko muri umwaka tugiye gutangura mushasha wa 2020 Sailo Soulja Boy susivye no kumumenya gusa n'umugenzi wanje twumvana tubana keshi nukuvuga ikintu cya mbere namwifuriza muno mwaka no gutera imbere gusumbya uko twari tumuzi muno mwaka wa 2021 ivyiza yakoze twaravyumvise ubu rero dushaka ko vyigwiza 100% gusumba ibyo yakoze abandanyagira imigisha cya mbere no kubanza gukomera kuko byose abikora akomeye hama tumukeneye nk'umusirikare n'umuririmbyi w'ingabo ateye imbere kandi abandanyagira ububasha mu byo yiyemeje turamukeje cyane. Merci beaucoup ubona ko ari team novuga idasanzwe y'abasore basangije urukundo novuga ko ibintu bimeze neza mbega bose kuri iyi team twitega iki muno mwaka
Bo Queen team nogomba gushimira cyane Sailo Soulja Boy nkamubwira ndi Sailo Soulja Boy big up 2022 tukwiteze ko igikorwa kidasanzwe wanashima ahubwo tukwiteze kuja mu makungu hanze y'ibihugu ntitugushaka nino mu Burundi gusa tugushaka hanze y'igihugu kugira ngo twumve uko utera imbere bo ego ngowe nk'umumenyesha makuru wa Bishop TV turagushimiye cyane kandi iyi timu yacu tuyiteze mu bintu bidasanzwe muri no mwaka ahubwo twiteze natwe yuko tugera ahantu hadasanzwe ariko Imana ituje imbere natwe dusengeranire mwakoze cyane menyesha makuru wa Bishop TV turagushimiye cyane kandi iyi timu yacu tuyiteze mu bintu bidasanzwe muri no mwaka ahubwo twiteze natwe yuko tugera ahantu hadasanzwe ariko Imana ituje imbere natwe dusengeranire mwakoze cyane